hanyuma ikintu cyashimishije ko abakinyi bose bari determine nabo ba Yusufu abakinyi bose kabisa ba Saido ba Cedric n'abari barahevye gukina bagarutse avuga ati ubu c'est pour le pays c'est la mort ou bien la patrie on va ikintu cyari kirimo emotion nyinshi abategesi bo hejuru baraje kudushigikira b'igihugu mugaye igitangaje nuko urukino ruheze twashoboye kwatsinda bine iwabo batangaye bavuze ati c'est la première fois ibintu tuberuka muri 1960 wiki bwa dutsindirwa ngavyo bitsindo equipe ikomeye yego barazi umupira vraiment ko bafise abakinyi nka presque bose bavuye hanze bakina za Burayi ministre wa defense atubwiye ni muve muri vestiaire ni mugume yagiye gushikaho baklearinga ibarabara barungise za brande après kugenda brande zine zikikuje bisi yacu byose mugani vyabuje ko abantu batera amabuye badutera amabuye turinyegeza musi intebe mu mabisi kugira tushike ku hotel pour la protection ko bari bashavuye umva bari baje ari benshi biteze intsinzi baje baratsindwa nk'abana bunije muri stade sidabisi wangana gute ari muto nafise nk'imyaka 8 9 bisanga muri stade hanyuma ndicara ku stade president w'igihugu yari yaje cyo gikora match namubona papa wanje n'umwonke wanje bari bicaye muri tribune d'honneur jewe ndagenda aravuga umwana wa president cyane bagiye ko natorotse muhira kandi yambuje ko ngenda kandi wizanye cyadagenda rero muri mita ukuntu bagenda bagaguruka rero genda intebe yari icaye ko iruhande president w'igihugu ngenda decarako ambassadeur protocole rero cyakoze babonye umwana yambaye vya bla bla baratinya bibaza umwana w'umukuru cyangwa umuntu wose hanyuma icyakurikiye après match igasirete yarategereje barawe uyu mwana Janande je cyagenda ndiruka afata ukoko papa hanyuma baramukurikira mubaza ati umwana wande aranyiyakana ko ndumwana wiwe Mumvise hariho match giribe Burundi na equipe muze muri benshi kora ko ijya presence ira bazi bafise umutima w'urukundo ariyo abaza bahigira baje gupinga bashaka gusa ko equipe itsinzwe ivyo vyama vyabaye yego gute abirahari kandi barahari yego bavi wabo bakaza kuri terrain yuzuye kujya baje kuraba ko intambi tsindwa abo ni basazi je kuri tere aguranye kujuga kambaza nabonye bisi zibiri z'abarundi bafite amadrapo ya Chad abachadi yo bari amatike bakabwiye baze kwankuraja Chad nawo baba bahe amafaranga franchement ndabisubiremo ibintu biteye isoni nukuri urumva boza akavuga ati twe dusinzara dufashe iki mugabo kuza gupushinga abandi bantu kwa dutsindire wacu. Bonjour, bon après-midi. J'espère que vous meze neza. Je meze neza. Akajuni ko konyene kavuga ukuntu kubera imbeho gukora cyane sidashaka kurubuka mugabo ntacu. Umuntu woronka akazi no gakora sivyo none. Anyways, nitwa Zirakoze kwatanzi Ine Siren Vibes nkabandi mu Birigi kwakira inkuru canke ibiganiro by'abantu bataha mu Burundi canke bambundi bwa bari mu mahanga sivyo none. Iyi ni my journey ku bantu mumenyereye ijene yacu ariko kuwa mbere iyo twagira ubu canke ibakwe turonka ibiganiro z'amati mumenyeje y'abantu canke amaparcours y'abantu kuva aho bavuye naho bageze uyu munsi. Alors uyu munsi mfise umuntu spécial kubera ko ari domaine ntatahura cane ayo domaine ntarimwo cane mugabo kandi n'umuntu yakoze amateka kuva kera abantu mukunda football abantu mukurikirana football kuva kera ndabizi ko muramuzi manager Costa Mutima ni manager w'intamba mu rugamba amazi imyaka myinshi ari manager w'intamba mu rugamba ariwe azana abakinyi ariwe amanaginga abakinyi bo mu ntamba mu rugamba. Uyu munsi rero niyo tugatwara my journey abamuzi canke ababizi barabitswe ba UK mugabo nagiriwe chance yo guhurira nawe mu Birigi hanyuma aranangimira yuko tuyagareka rero namusanze kuri hotel yashikiyemwo Avenue Louise natugira tuganirire nibaza ko abantu muza kugirwa cyane kubera ko adava haratera inkuru hamafise parcours iryosha hanyuma abantu mukunda football ndabizi ko murakeneye kumumenya murakeneye kumwumva murakeneye kumenya parcours yiwe n'ibindi byinshi. Reka rero nagira mvuga ngo ndamwakire mugani agiranya akire hanyuma tuyage byinshi kuvyerekeye ubuzima bwiwe.
Manager. Karibu. Merci. Sawa. He's the manager. Hello. Manager. Amakuru yawe. Amakuru ni meza cyane. Umeze neza. Navuze ko ngira ngo yani kigana n'umuntu ari muri domaine ntamenyereye. Mugabo ndabizi ko uza gutuma ndayijamwo. Ko twahuye uza gutuma ndayijamwo. Nashaka ubanza uramutse kwanza abakunzi. Ndazi ko abakunzi benshi. Ndazi ko hari abafana ba football bagukunda bazi manager. Nashaka rero ubanza baramutse hanyuma baramutse n'abatakuza. Shaka hari abantu bashaka batakuza atari football cyangwa batitabe bya sport nabo cyo baramutse. Reka ndamutse abakunzi b'umupira w'amaguru i Burundi n'abakunzi ba Siren Vibes. Urumva nawe nturaba ibiganiro byanje. Ndabiraba cyane bicamwo Siren Vibes. Silence Vibes. Ndabaramukije mwese. Ngira nashoboye kwakira umusitari wacu. Aje kumgendera twese twahuriye mu mahanga. Ego. Ngira ikiganiro kizogenda neza. Gerageza kuzishura ivyo mukeneye. Ego. Ku bantu batakuzi. Amazina yawe na yahe? Amazina yose n'abavyeyi hama amazina akazi kaguhaye nawe na yahe? Je amazina y'abavyeyi bamaye ni Constantin Mutima. Bon, niyo mazina benshi bazi. Mugabo aho ntuye mu Bwongereza. Benshi banyita Costa baca baricamwo. Iya Constante kwa rirerire baca bita Costa. Bon, ego mugabo mu Burundi abantu bose bazi izina rya Mutima n'iryo rizina rizwi cyane. Ka manager nako kaca kaza rya. Manager n'umwuga. Nakazi n'umwuga. Ari izina ni gataito wita Dr. cyangwa ni titre y'akazi. Ni titre y'akazi. Ego. Muraza kutwihangana mukaza kumva amajwi ari aha canke abantu batambuka ibirenge turi muri hotel babwiye aho yashikiye numva ko haguma haca abantu mugabo igikuru nuko muza kuba muko muratubona kandi muza kuba muko muratwumva neza ibisigaye muza kuvyihanganira cyane nkuko nababwiye twahuriye mu Birigi ntasanzwe aba aha mu Birigi nihenze dushaka twaraje mu bintu bimwe mugabo sinzi ngarashaka kutubwira waje mu Birigi mu biki en fait ibintu bya sport birahuza abarundi benshi kandi ari ikintu ciza muri communauté kwasanzwe ndi muri vya sport abakora ibintu vya basket ari iwacu mu Bwongereza baransavye ko nabafasha organisation hanyuma ndabafasha nababere na sponsor kugenda sponsoriza imyambaro bari baje kwitegura jina yikoresheje amandaye bazanira umva vyawiraniye nanje mejeje akazi kanje ka equipe nationale mu football après match za Chad azogenda bashikiye ko ahantu hari umwana w'umurundi wese je birashimisha gashoboye gufasha kwazigatara n'igihugu zazikeneye cyo gituma nashoboye kuza nga ni tournoi ya basket n'urukino sanzwe nkurikira kandi fana cyane n'umufana w'urunani mugabo ibintu by'amategeko no mbaza sizi no bigenda mugabo ico zidazi guharura amapoe bari kwarinjiza mugama foti uko utayaravye bayanditse ushaka kuyamenya ati bageze kuraye utaravye ko di concentre ngeje reko di concentre bamaze kuvuga ngo difference ya 2 cyangwa nangwa kuri aho hari gataga ku scoring mugabo ibintu by'ama kosa ngo marché sizi ubwo bagira gutya ya mumbeshe kabisa nakimubeze navyuzi aya kabisa mbwa mwaratsinzwe wazi n'ubwa mbere tujya kuparticipa en plus twabishimye kuko equipe twazanye ni abana bakiri bato mu de 18 ans 17 abadolescents babanyeshuri kandi bazo mu myaka 2 imyaka 3 bazoba ari veteran bashaka gufasha igihugu mugabo ngo twaravye andi ma equipe ibindi bihugu byazanye abanyamahanga benshi buzuye muri equipe je kubganje ngetwe twatsize kuko twazanye abana b'abarundi kandi bameze bien bakiri bato kandi sasa waje muri tournoi ya basket uvuye mu Burundi muri bayitani ma champion je ntabwo ikora nakataza yari préliminaire ya qualification ya Coupe d'Afrique narinzi gusa ko habaye match yabaye muri Chad Burundi mbeje kutaje ku stade kandi abandi bose baza fokuza tuzivugana nyuma y'ikiganiro mugabo ndamaze naraje kuri ouverture ya stade
kandi naraterereye mu nyubako ya stade bako kamere naho ntaza mu match ndakunda iterambere y'igihugu n'iterambere rya football rero waje mu ligi juste après yuko muhejeje gutsinda mu Chad itsinda 8 kuri 4 kubusa ivyo bintu bihayegutse twatsinze kubusa barangije ibitsinda 8 kubusa twatsinze 4 iwabo kubusa n'ibindi 4 iwacu kubusa bitaraje byose 8 Moi j'ai pas compris. Je suis désolée abafana ba football ntimuze kuntuka muzamukoze kubera ko je abantu bambwira ngo nibitsinda 8 ngo kuri 4 kumbe byari ntaco nivyo nk'umuntu amanaginga football ujya munsi first of all umunsi mutsinda muri Chad warumeze gute hanyuma ari hageze rero kuza gukina ko tu mu Burundi naho nyine mugasoma mugatsinda kandi byari bimeze gute umunezero ko bitandukanye gutsindira amahanga no gutsindira mu gihugu bitandukanye nakubeshe imyaka maze ndi manager équipe nationale ça fait plus de 13 ans kukiza 14 ans niyo match ya mbere ane pressure mu buzima nawe bwabone nivyo si kwa ubwa mbere tuja muri situation yo gukina amajonjora vuga préliminaire iyo préliminaire ni risque utsinzwe nushaka kuronka chance kuja mu groupe byo wiqualifier kuja muri Coupe d'Afrique urumva byasaba ko tuyishya mu mutwe ko ari match finale tuba éliminé twakumara 4 atambiance ya football mu Burundi équipe nationale dakina abakinyi tuko turarondera cyane muri tashi ibintu nkora usanga jeje kuja kurondera abakinyi b'abarundi bakina hanze bitwa Ambiti National ugasanga nivyoroshe parce que niko uraba wasaba ko baza kina igihugu bakwaza ibibazo byinshi bakara bana rank aho tugeze kugira bahebe aho bari aho bari kugira baze gufasha igihugu urumva rero kubganje ari match ya my challenge nayiteguye nk'amezi 4 ava yuko dukina gasanga singyama ndi ku matelefone contact kurondera ukunushika muri Chad kare kuja kutegera abakinyi gutegura imidugi bafata gutegura ibibuga vy'amaentraînement hanyuma n'igihugu bwa mbere ndakigiyemo gishushe cyane urumva yari challenge festival baduhaye calendrier baduhaye programme ko tuzokina 14 ukacura meteo degré kuri 44 turandikira kafugira bahindure match tukine mu ijoro twasaza iyo strategie yabo bashaka kugira mushuhigwe bitunanire kwa benshi ho ico no kubwira ho nk'abakinyi bakinisha ibirato vya muri Chine vyaguma bisha bagahindura uva kubereka kuko hayashushe na bintu bari bateguye ko niyo strategie yabo arama imigwi nka za Ghana za Mali za Mozambique za Gihariya ntibakoze ivyo twakoze mugabo rero kwera ubuhinga bwa staff yacu twicaye turavyiga twaragize mu Kenyuro kugira tubashobore n'irya klima twakoresheje abakinyi benshi bakina muri Afrika bora bazi ko tukinisha abandi bakinyi bavuye muri Europe bavuye mu mbeho nanje navuye mu mbeho ari mu manavamwo n'umuna kwera rigezwa ryari kaze hama bakagerageza no kutugoza ibintu bya umwanya wo kwiyantrira kwa twagiye kare kugira tushe kumenyera n'izuba imisi 2 mugabo gasanga baduye programme yo kwiyantrira mu ijoro ari ibinyamakuru byinshi byavuze badusaze turi kuri jardin y'hotel ikwera ivyo bintu twashase ko twitangura akiri kare mu izuba ritanguye gukara kugira turimenyere hama byose batugoza baturusha mugabo ivyo byose nayo nabiteguye mu mutwe uri manager rero uba wateguye ibintu byose waganiriye na coach waganira na staff yawe en plus ugacutegura n'abakinyi hanyuma ikintu cyashimishije ko abakinyi bose bari determine nabo ba Yusufu abakinyi bose kabisa ba Saido ba Cedric n'abari barahevye gukina bagarutse avuga ati ubu c'est pour le pays c'est la mort ou bien la patrie on va ikintu cyari kirimo emotion nyinshi abategesi bo hejuru baraje kudushigikira b'igihugu kugira batangiye motivation yo match tutsinde nkuko nabo nyene muri Chad bari bashizemo ingufu nyinshi bagira na komite iyo match gusa yo gutegura iyo match urumva bo bari bashizemo ibintu byinshi en plus bafise n'abakinyi benshi bahaye nationalité urumva dufise ama option menshi kugira tushe gutsinda mugabo
bo baje bakaniye sana faso ke n'amatike badandaje kwa gusa kugira public ize gukoma induru mugaye igitangaje nuko urukino ruheze twashoboye kwatsinda bine iwabo batangaye bavuze ati c'est la première fois ibintu tuberuka muri 1960 gutyo bwa dutsindirwa ngavyo bitsindo equipe ikomeye yego barazi umupira vraiment ko bafise abakinyi nka presque bose bavuye hanze bakina za Burayi mugabo basanze natwe twabavuturiye umuti twakenyeye so umwanya w'umunezero nawo twaronse kuko hageze ahantu haba panike gato public yari iri très violent ministre wa defense atubwiye nimuve muri vestiaire nimugume hagiye gushikaho baklearinga ibarabara barungise za brende après kugenda brende zine zikikuje bisi yacu byose mugani vyabuje ko abantu batera amabuye badutera amabuye turinyegeza musi intebe mu mabisi kugira tushike ku hotel pour la protection ko bari bashavuye umva bari baje ari benshi biteze intsinzi baje baratsindwa nk'abana bo turagenda mugabo kuri twebwe uri mu pro uzi akazi ufise 4 bitwa watsinze twagiye mu nzu umunezero kwa twatuzi ko dufise indi match kurikira mu misi 3 ntibirahera uva kandi twaje wacha dufatana indege nabo twazanye nabo mu ndege Kanseri imeze gute ndege bien tuganira tranquille ega entre les joueurs n'abadirigeants na problème zone taso z'abafana utusanga mugera muraganira bakatubwira ati bravo ufise equipe nziza bon ibintu nk'ivyo mugabo muri retour umukoca we yavuze ati tugiye gukora ibintu mutarakorerwa namwe bagira basubize 4 bi badutsinde remontade navuga okay umva natwe umukoca arahindura yo strategie ya matchings ivyo baboneye Bujumbura asha ngira sizo uko no kubwira atuga iyo bagiye bavuga ati Burundi bazasuye kuduhuza nabwo kuko ndibuka ko umutima manager wabo umugenzi bacha umuntu kwa ministre wa sport turi kumwe ministre wa sport nawe yari yaje kuri match bamukurira i Bujumbura ari muri mission baramuhindura bacha no wari team manager aba ministre wa sport byari bimara manager gose sana uruva yego bo team manager ati vraiment mwatweretse kandi mwaturushije na ibintu byo kuvuga ngo kwibwa mutsinze rero dusize rero i Bujumbura niho twapanze rero ko tukora umunezero party after party oya ibintu byose ni Imana ko yagera cembwira wa MC hariya kuri stade kwanza uce mushiyamo indirimbo Imana yagatangaza Imana yakandi karyo yari ambiance na first day yaramarutse abantu bose kwera byari bigoye abantu bari biteze insinzi yari maze igihe tudatsinda si ibibazo bigutsinda kandi twarabonye kuna Abarundi baryohewe hanyuma tusubiye mu hotel dushaka kwitegura nyine kuja gupatinga nwaciye ababijya vyago ama explosion aho akapanike gato mugabo rero kwa tumenyereye igihugu cacu abantu twarose muri kwe après turifata bien gushika mu gatondo ko yanize kwijana uko nyene ibazana ko ama explosion mwe mwana managenze kuryoherwa lazima yo nisho kubura ego akakara gaciye nko ku bantu bamenyere kino kiganiro barabizi ko kenshi nkunda guhera ku kibazo kimwe kiri famous kuri bashaka kumenya enfance y'umutumire wanje ko ntari imeze Constante w'umwana yarameze gute wari umwana kubagana n'umwana abangutse warakunda football ko deje ubunye ukora muri football barakunda football kuko hari abantu usanga barakubiswe inkoni mu buzima kubera football ubu buri muri abo bana gatwumve ko biri ko enfance yabiri related na manager bo ikibazo cyiza cyane je football iri mu maraso ngira navukiye mu maraso je mu bwana bwanje kwanza ari umwana nkerebutse kandi akubagana gushikaho na papa yarakoze akantu kagakasho agaprizo muhira toje kujya saa sita sasa ko yaje ko jaja mwibara gukina cyangwa natoroka haro akamatera hari haro amagrillage akaca bashiramo hari ndani mwari mufise gasho muhira ufite amagrillage bashira yo kugira chega sieste kwa se ashaka kugira sieste nacaja gukina umupira nataka kumugoroba papa wanje nawe yari umuntu w'umukomersa ajya kwirondera ibintu byose muga yakunda famille cyane yakunda abana biwe kwera
nkoza amakosa cyangwa dukoza amakosa twese twakubitwa muhira twatonda cyangwa dushira mu muduga twara kuri siruko no kuri bata katugirira shopping ibintu byose uva n'umuntu mutwe ko yari yakuriye hanze papa wanje yakuriye hanze muri Greece yaje akiri muto niwacha agira yubaka na mama hanyuma ashitse yabaye president wa equipe yitwa Bundesport Dynamique igihe yaja muri competition niyo equipe ya mbere asoke Burundi muri competition internationale ama kenshi yanwara ku mupira agiye ku mupira tukagenda nkaho kundi ko nyene agiye twakinye competition ndibuka hariho president Micombero kuri stade hama yarasize muhira jewe ndatoroka twaba mu bwiza uri umwana wakangaye mugabo gato manaje wa gatatu bakuru bari bameze gute umukobwa ni Fura Maria nge wamubonye ga ari Etienne abari bari bakubaga oya bone bakubaga mugabo nari amfashushu wa papa yarankunda cyane hanyuma uyu munsi cyanambare muzi papa yanguriye za blanc blanc caca mu bwiza twaba ku 8 ndaduga kuri Notre Dame kuri stade hariya kuri AFB kuri FIFU hagira ndameridi dagera kuninje muri stade sidabizi wangana gute ari muto nafise nk'imyaka 8 with 9 bisanga muri stade hanyuma ndicara kuri stade president w'igihugu yari yaje cyo gikora match ndamubona papa wanje n'umwonkere wanje bari bicaye muri tribune d'honneur jewe ndagenda aravuga umwana wa president cyane bagiye ko natorotse muhira kandi yambuje ko ngenda kandi wizanye cyadagenda rero muri mita ukuntu bagenda bagaguruka rero genda intebe yari icaye ko iruhande president w'igihugu ngenda decarako ambassadeur protocole rero cyakoze babonye umwana yambaye vya bla bla baratinya bibaza umwana w'umukuru cyangwa umuntu wose hanyuma icyakurikiye après match igasirete yarategereje barabe uyu mwana ajyana nande je cyagenda ndiruka afata ukoko papa hanyuma baramukurikira mubaza ati umwana wande aranyiyakana ko ndi umwana wiwe avuga ati umwana w'umutegetsi yari yakubonye wicaye muri ya ntebe yambonye rero nawe aratinya avuga ati umwana ngira nkwegere aratinya hanyuma uko niko yakize cyashya mu dugo twagenda muhira umunsi yaranderewe gukiya hejuru ndibukana ndekure hasi ati wagira unkwegere wowe ati utazonkorera mugabo mu nyuma ishavu gahera tugatwenga kandi abanye naharize kamoza urumva nkurira muri yo ritme ya football ndatangura gukina na football ndaja muri equipe ya Dynamique muri junior ndakina muri B ndakina muri A amboniyo equipe izo zikinwa rero ita A ndabana capitaine wa equipe emo magume hamwe bica ndadaye no na 3 na 4 ndose mu president wa Dynamique yagize ibibazo baramwica bamwica muri ville cyo gihe ari mu bitaro ngwaye malaria abakiri kandi twashaka gukina ama competition akomeye cyane nasanga mu bitaro nambwe ati president bamwishe ibyo byose ndavuga okay ngira na malaria yanje yacikira ndasohoka ibitaro ndagenda ndaremesha abandi bakinyi ndabwira okay nimuze nabise inzu ya Deschamps papa entre temps yari yarapfuye nga papa wanje yari umuntu umukomeza kandi yafise amafaranga menshi hanyuma ndavuga ni de toute façon yari equipe ya papa jewe ndafashe responsabilité kuba president wa equipe nari umunyeshuri kandi ndi muto ndafata responsabilité ndagenda muri federation ndandikisha ko nje ndi president ndashira na comité baramenya ko nje ndi president mu mategeko no vyose gushira amatora vyose aracemagarika ewa mbu president propre ndagenda muhira ndabwira mama rero ni bana ubu rero kila semaine ndamubwira budget yamara twadukeneye equipe kufungura récupération ibintu byose compétition twakina championnat twarangiza turi batatu ngira maze 3 sandi president Dynamique hanyuma cyandonga amahigwe kuja hanze kwiga Gansera yaragize arrangement kunoza cyava mu Burundi muri 2000 nza mu Bwongereza se mu Bwongereza naho nyene ivyo niyumviriye yari football cyandangura kwiga ibintu vya coaching
bwa mbere kwanza ikirimi cy'igihugu ugiyemo nagiye kwiga kwanza icongereza muri icongereza cyandonka course yo kwiga ibintu by'ubuantreneur ndabikora ngeze kuri niveau ishimishije. Wari ugikinaho football cyangwa wacihagarika? Wanacemagarika utage kumurida nacemagarika nyene mba urumva aro ingabirano uba wahawe n'Imana urumva ko umurida ni ikintu kiza ikintu wihereza wenyene. Hanyuma nshitse mu Bwongereza naciye ntangura kwiga ibintu vya coaching ndabejeje haciye haza ministre ari witwa Lydia Sekera arambora ambwira ati umutima ndabona ko ukurigenza neza mu bya sport ati ni vyiza ko ukwiga ibintu vya management vy'uwaja hasi bicanja mu mutwe none natangiye gukora ikibazo cyo kuba muwaja FIFA. Muwaja FIFA nabege bagura abakinyi kujya ku isoko ukarondera abakinyi amasoko ibintu byose naje gukora ikibazo muri 2014 ndakipasa jambo muwaja bayo muwaja ivyo rora imyaka ya mbere muwaja mbe bisigura iki wa muntu azana abakinyi yarondera abakinyi yego karondera amasoko ende no kacuronka ama pourcentage muri transfer bagize ukaraba abakinyi bazi gukina hamukabarondera ama equipe yo hanze. So ndibuka ico gihe hapashije abantu benshi bashika 16 bapashije mugabo si bose babandanije umwuga kubera ibintu bisaba patience no kwitanga kandi udafise link connection akazi ushobora gukora kandi gusaba les moyens kwa imisi ya mbere uradepensa faut dépenser kwidepensa kugenda ahantu contact cyane na contact ni ikintu gikuru cyane. Bonje ndagira Imana naratangiye gukorana na Saido Berahino nabagaye bigira Imana nje batwaye mu equipe yabo aho batanguye ubuzima bwabo hanyuma turakorana nabo. Wari wakuye mu Burundi? Oya baje mu Burundi arikiri watu bavuye mu Bwongereza baza mu Burundi kugira intambwe. Bon nka Saido Berahino papa we nkiri mu Burundi twarakorana yitwa Said Katore yari mu trésorier wa Vitaro twakorana muri société twa Favorite ya Juma Mosi yari nka grafre wanje kenshi yarantuma ati genda ufatire umwana ku ishuri amutwara ku ishuri Saido kakiri gato amadura mu Bwongereza cyo nagize papa we yapfuye ari hariya yatubaza twese ndavuga kanitange n'umwana yakuze mbona anyita tonto ndamufasha munywa nawe yavuyemo kumfasha kanini gusumba kubera ama connexion yose naronse kwera we après yo kumuronka amaze kuronka equipe rero atangiye kwitera imbere urumva nabaye nk'umumento sebaye agent wiwe mugabe umumento mento n'umuntu advise ukamuganiriza ukavugana ukaba hafi yiwe ivyo twakoze na Saido turakurana arashira contact n'abantu ba West Bromwich yakinira abantu batangura kumenya rero hanyuma n'abandi baje rero bamukurikira ugasanga abashaka kontra yiwe bakaci wanje hanyuma ugaca usanga naje nshingira amasezerano nabo yo gukorana nabo kugira tuzane abakinyi kugira tubatishe muri zo agence gaca vyoroha. Ego umaze imyaka 13 uri manager wa Intamba mu Rugamba ku managinga umugwi wo mu gihugu utasanzwe ubamo biroroshe canke ni kwa kundi wavuga ati bisaba kwihangana bisaba kubikunda cyane na determination. Oye aussi est-ce que nta ma concurrence aba hari abantu babasanzwe bari mu gihugu bavuga ati kuri ki uyu ari managing umugwi ari kataba mu Burundi byari bikiko bikorwa bikora umuntu ashaka kuba ari OPI kugira ashobore kuba ari hafi y'abakinyi cyane bimeze gute? Je nibaza ko ico kibazo baje ikibazo cyiza cyane. En fait akazi ka team manager nakazi gasaba kwitanga kandi nakubesha benshi babazi ko mfise umushahara mwana mushahara je mfise muri equipe nationale kuko ozigenda gundi igihugu canje sana de façon que simba mbona ko n'ibihugu byo muri East Africa mbasha ko bituja hejuru. Bon igihugu carandeze narize jahanze ndanosora amashure ngira yo knowledge nashimye kwitwara iwacu nakubesha mfise ama contact menshi y'abantu bandonde ibihugu byinshi byandonde kugira nje kubakorera ahantu bamemba n'amafaranga natuvuye muri Chad ngira na president Ruiz ari mubwiye abantu benshi bamubwira ati manager wanyu twamukunze tukene ko tumutwara
je umutima nkaraba amafaranga nkaraba igihugu urumva uja muri challenge urumva kandi ufite umuryango ifoko uronka quelque chose kigufasha mugabo jewe notwubakanya mbwiye ati ahubwo umengo ubundi bwarakuroze akora umunyamahanga niyumva ukuntu nitanga nk'ubonyene ngiye no muri equipe nationale urazi ubuzima bw'Uburayi umaze kuza kenshi ni sacrifice mpevye kwa ndavye ayo ninjiza ku munsi ukaba uri absent des semaines uri muri equipe nationale kandi utari kurinjiza kandi ariho amafagitire uteza kwishura urumva ni big sacrifice and then ukaca wumva rero ariyo abantu bakritika haro tugiye muri kote ya critique ko tusanga ariho benshi usanga nduvize ibiganiro byinshi by'amaradiyo usanga ariho abantu bakritika biyumvira ko jewe ari ibintu ndonka cyinshi gusumba iciza rero nkundira nuko abategetsi bacu abamaye akazi abo dukora muri football bo bazi ukuntu nitanga parfois ndakoresha n'uburyo bwanje kugira shoye kudepana ibintu biba biri bloqué turashaka kuba twavajije ahantu ugasanga ujeje ukikiga ntarashika hari umukinnyi yabaye bloqué mu nzira akeneye hotel jefata credit card yanje ngishura akazoba ndabusa après urumva ari ama service menshi nkora gusumba so uravye rero nk'umu manager w'ushaho wo mu gihugu ifo ko afise izo moyens nibake wawe bazifise ba ariho rumoma nahagaritse panda inane haje undi mukoca aca avuga ati ntiyashimye ko akorana nanje arankura inane mugabo le président de la fédération ambwira ati ntujye kure yacu turaca ukeneye umutima kubera c'est toi qui a fait l'histoire wagize fondation équipe nationale kubera nditi nje kuba team manager ubundi kera twakina mu match amical twakina gusiza competition byose mugabo naje mpinduye indi strategie ndaganira nabo ndabwira ko match amical ari ikintu gifasha basanga ndondera mu match amical ugasanga ndondera ama sponsor atwara hanze bari amatike abantu bose n'amahotel byose nakazi je nkora ko regiye connaissance ya football office uva rero niyo avantage yanje yo gufasha igihugu canje sino akazi ka team manager akazi narinda kwa ndisi place kuko uravye 95% abakinyi dukoresha mu equipe nationale bakina hanze nawe uri kura voyage aussi en plus rero voyage ko officiel ni avantage ya double nationalité c'est passeport ibihugu byinshi siba nkene visa usanga ngiye kwaraba nkunaciye muri passage nga Belgique mu vya basket uganzobona n'abandi bakinyi two turarondera kugiranze gufasha igihugu bon muri yo ntumbero nyene muri abakorakora sino akazi kanje avec l'expérience karoroshe vraiment kandi umwanya wose federation nkenere barazi ko bambona babwiye ati manager taukene ngaha genda represent muri hano ngaha ndagenda ufise ibindi bintu ukora nkuko wabivuze ufise umuryango ufise abana na business aussi ugaca ubona manager w'intamba mu rugamba wabivuze ko kuba manager w'intamba mu rugamba ibintu bitwara umwanya mwinshi gutwara concentration gutwara umutima uburyo aussi ni gute o managing ivyo bintu bitatu hariho umuryango hariho business hariho intamba mu rugamba ubishobora gute très bien ico navuze sacrifice sacrifice yanje kwera nkundi igihugu canje cyane ayo ndambura ko ndumusazi batavyumva ukuntu ushobora guheba akazi nkahagarika ivyo umuryango vyo ni c'est normal bagira tuzokomana nawe imyaka yose byose bajya guserva igihugu so kandi n'umupira sumwanya wose ni periode no usanga mugagenda muri ka une semaine des semaines nkumeruka iwanje no 20 no nava mu Bwongereza ngiye muri Chad nazosubira inyuma Rosisi umva c'est misi 7 jours ntari mu muze muhira nako ndakora mugabo iyo ni sacrifice ukoranye kwera igihugu kugira dushobore gufasha igihugu turako gishirike cyotera imbere nabazo dusubirira bazasanga twarakoze ibintu byiza ubandanyirizako yego ku bantu baraba football ndazi ko ikese ngira mbaza ashaka nabo nyene woyisha mugabo kubera ko Star Blabs abantu bahera bataraba football cyangwa batayimenyereye reka ndababarize kino kibazo hariho team manager wa team hakaba na coach difference iri hagati ya manager na coach ndiko ndagerageza kubiha sanse mu mutwe wanje ngo ushaka ubidusiguriye wewe manager akazi kiwe nakahe
nk'ama coach n'akazi kiwe nakaha ese hari ahantu mugera mukaba ubeje gukorana canke umwe wese abaza ati wowe aha umurongo wawe n'uyu ntuza kuburenga hanyuma nanje umurongo wanje n'uyu sinza kuburenga yego aro cahier de charge y'umu coach na cahier de charge ya team manager kandi kenshi dukorana na coach comme le patron de l'équipe kuko niwe abazwa ibintu byinshi mugabo we ajejwe ibintu vya technique coaching mugabo team manager niwe novuga ko ari ibintu byose kuko nije neguro ingendo zabo amatike ahantu barara amahoteli ama invitation bacangorana muri administration na staff technique wewe abafise abandi akorana nabo abasista biwe bategura ama tactique ukuntu botegura urukino mugabo jewe ugaca usanga jejwe ibintu vya administration mo no gupasa message kuri we nawe akeneye ibintu akambwira ati manager tanga message ku bakinyi nkeneye ibi nkatanga programme aba yamaye n'ibindi nkeneye gushikiriza nko mu SG secrétaire général wa fédération kwandika maquette kurunga ama invitation gukurikirana byinshi byo muri FIFA cyangwa CAF byeje amategeko usanga byose ari team manager ngenda kare nkoganiza imbego ya competition nakazi kenshi mu team manager bajejwe sino le coach o abajejwe utegura urwo rukino kugira ushobora kugenda neza ariko kandi watubwiye ko ari uzana abakinyi ni wowe cyangwa murabikorana bo byose turakorana ko byose je fata decision urababona ukaba proposa bo si jeje nyene kenshi usanga ari abarundi benshi bari hanze aro indi position twa scout mu scout ni scouting ajeje kuraba je bakinyi umuntu wese ashaka kumumamagara nk'ubu araho message nje mu telefone arambwira ati je mfise umwana w'imyaka ine akina nganda kireko yoza kinira intambara bishaka ibintu byose ico nkora je ndarama image ziyo acandubwira umucoach ari wafata decision akavuga ati mbona ari bon canke ko ashaka kumwinjira mu kazi kiwe akona coach ateza kuvuga ati uyu ndamukeneye niwe abari fort mu kubona ibya technique yego mugabo ariyo periode ariyo projet twatanguye detection de talent twegeranya abana b'abarundi bose bari kwisi twashirana hamwe kugira kira muntu wese tuma amahirwe kuko equipe nationale n'umuryango wuguruye c'est pas tout le monde rero umuntu afise talent no muse bashaka guhamagara ko hagiye akazi nako nyene agena icara nk'ababara undi mwanya nkanezerwa kuko abakinyi dusigaye dufise abakinyi benshi ozi kugira selection washaka kwicara ukaronka headache urumva aro nombre baguhereza kuri fin de match bandika ko bakinyi 23 mwe mwavugije muri 25 26 un exemple ndaguhaye abona babaye selection kugira bagende muri yo match rero ushitse hariya kugira kuri mu batatu honyene ni kibazo ntugende rero ku selectiona 11 batangura naho nyene ni headache urumva nakazi ni choice uvuga cyane ukaraba uyu bwari wariho ibintu by'abafana byadukije kandi biri wacu cyane cyane je imyaka mbazi uraya maze 26 na musi mwenda ibibona twebwe ageze equipe nationale usanga turi muri pression y'abafana kweke liste dasoka kugira batagura kubwira ama commentaire barabo bashaka kandi mu badashaka ko yavuye kira mufana wese arafise wakunda tugiye muri feeling gukoresha amaranga umutima ntibikunda ibibazo je nafise umuhungu wanje akira football kandi akuze iyo mbashaka kira karanga mutima no mu pusinga muri equipe nationale kandi babona mu selection mugabo hagenda ushoboye kugira represent igihugu neza umva icyo gituma ashaka ko babimenya nabo nyene barabatera pression est-ce que ni perturba aussi abakinyi mu gihe hariho umukinyi ariko yasabwa cyane ugasanga ari muri babandi batatu mwasigaje mu kibanza jisaba yarabwiye nakazi katoroshe kuko na coach turaganira je hageze ko duja mu competition nka M1 aho n'abakinyi tutavugana bakera ucusanga bakora telefone manager salama bite manager ni sawa kugira anyibutse ko akiriho naje dafise agenda naje samwo abakinyi baje bose abakite muri equipe nationale n'ama equipe yaho ko ifu kubakurikirana gasanga rero ariho abagezweho ubu
bariko barakina ubu bari kuri top rero bariko baragira neza usanga wa kera ko guhamagara kwibutsa ko akiriho ugaca usubira inyuma ukamuraba ukaraba n'akazi gafise stress je nico gituma abakoca kenshi ngo nabumvira n'ikigongwe koco ugaca umubwira kandi koco umubwiye nugiye kumuhanura ukamubwira ati je koca nje mbona gutya nawe nyene nkatombora ashaka gukora bose banganya bwako akumva ko yamwere sympathique ati je ndaprefera uyu ubwo ugasanga nanje nkatima nanje ndaprefera uyu wundi atashizemo birashika mu buzima so nakazi I don't know kuko nawe wafana wabwiye ati reka ndabaye ikibazo mwese uko baheze igipapuro n'ikaramu bagende ku ruhande ushime nageze no kubaza ico kibazo ndabagenda ndatanga agashimwe $1,000 akagira abantu 5 bahuza kuri liste y'abakinyi 25 mwese uti ende turoha je amaya data nta numwe muhuza kaya muntu wese afise wiwe ashiramo voilà so nico gituma ibintu vy'ubuhinga barekera umuhinga parce que iciza ikibi byose bigomba kuri koca dutsinze koca bavugwa neza atsinzwe niwe batera amabuye urumva rero bamurekera akazi kandi we abifitiye ubuhamanyi nivyo yigiye kugira ashimwe nuko babonye ko abishoboye yego mu myaka umaze uri kuri managinga Intamba hariho imyaka ushaka kuvuga ati iyi myaka ndi fier y'ama exploit nakoze ibintu nakoze ndabizi ko muri parcours y'umuntu abari imyaka avuga ati jewe uyu mwaka vraiment sinzopfa ndabibagiye ko nakoze ibintu birenze bya hatari narenge capacité ziwanje n'ahandi uvuga ati aha narakoze mugabo wapi nta bintu birenze nakoze canke ntivyagenze uko nabishaka muri iyi myaka 13 urafise imyaka uvuga ati iyi myaka j'ai marqué une histoire muri équipe nationale y'igihugu cy'u Burundi. Très bien. Je nibaza ko umwaka nagize exploit kandi wangyoheye ubwa mbere très honorable Reverend Kuriyo atogwa kuba president wa federation yacaza mu Bwongereza kundondera ambwira ama projet bamubwiye ati ari umurundi anonosoye ibi ashobora gufasha turicarana arambwira projet afise n'indoto je navuye mu Burundi nzi abakinyi bakomeye mu Burundi dufise equipe nationale ikomeye nta munsi nimwe twigeze tugira amahirwe yo kuja muri Coupe d'Afrique des Nations urumva yari indoto y'abarundi bose aje kumbwira cyo kintu kinejereje twaramanye des semaines tujana ahantu hose arambwira ati bagiye abantu bakina hariya ba Saido bagaye nakuntu ubazana nagwanye ingwano itoroshe usi nagwanye ingwano kugira shoye kuwa convaincre abantu bamaze gukina equipe nationale y'Abongereza bafise ubuzima bwa bien ukaraba igihugu bakuriye mu Bwongereza urumva ni ikintu cyanejereje abana bonyine bambwiye umunsi ati yes kandi suye inyuma iyo position ya team manager ntiyabwaye mu Burundi urumva nije nabaye wa mbere kwa team manager ari mwaka ubuhe 2018 2018 urumva acambwira ati wowe ucuba team manager equipe nationale turakora influence ba Saido bagaye hano bose turaza ndibuka voyage ya mbere twahuriye muri Ethiopia tuyokina na Gabon Chanzanzania na Saido bwa mbere hino durana na equipe bari bagiye gukina ruguru mu match amical bagasaba dusanga hajya turamukanije gusa tujye gufungura habaye presentation twaricaye ijambo rimwe Saido yavuze niryo nashikirije igihe cyo yari message imwe il faut que tugira compétition tuzi objectif nimba dufise objectif yo kuja muri Coupe d'Afrique tukeneye urukundo Saido numukinyi yaraje akina muri Premier League afise amafaranga ahembwa amahera menshi afise ubuzima burengeye abakinyi bose asanzariye mugabo yayicishije bugufi arerekana ko aje gufasha igihugu twagiye gukina muri Gabo dufise umutima umwe dufise urukundo twumvikana Gabo twaritangaje wabo nimwe ba Obama yange bakiri bakomeye bakina muri Europe benshi tugira madro turagaruka turazi Burundi kugira match de tour ingene yabaye ya nyuma ya qualification yabona bose barabonye umunezero abarundi barafise on a rindi cette fois-ci voilà
warabonye kune igisagara cyahiye harahiye igiye image n'ubu iracari mu mutwe wanje kwanje nicaye umunezero wanje wahindutse amarira pour la première fois uza muri équipe nationale ngati manager organisation nakoze effort nagizemwo njana hose nitanga nagiye no muri Australie niriye amatike kuja kurondera bakamusoba bande urumva ikintu igihugu kitandishe muga ugiye munezero wacagiye igiye victoire twaronse wanje byabihagije navuze ni ashatse naho ushaka atabiviramo umuntu aho wasikese ukuvamo mugabo nikese ukuvuga uti usize legacy abantu barazi ko hari umuntu yakoze ibi nibi cyo gituma nigihe nagaritse inane navudagira nari team manager umucoach dufise ubu na president wa federation bagize amasezerano bose bahurije kuri team manager bavuga ati twe tura ku mutima ibintu akora nivyo yakoze ari ugaruka basura arashima agaruka kandi banerefone yambwiye nuze iwanje umutima wera atakibazo navuga ku gihugu anything bakenenzo bikora pour le pays 2018 n'umwaka w'ama expire arenze umwaka nawe uvyanse n'uyuhe bon umwaka vyanse niyo nyene gap après Coupe d'Afrique wazi muri football hari utuntu twinshi tucamo ama challenge abantu batamenya ugasanga bitumye mutaronke yagiye amahirwe kandi gusubira muri Coupe d'Afrique kora kudahuza peut-être na staff cyangwa hejuru fondation y'ugutegura integuro aro projet nashizeho y'integuro kuza tura selection kira sama muri été ku selection abakinyi bose twashira ukwezi Burundi tukabantrena tukaba byose hanyuma tugatora remere kuza bakina equipe nationale bwari mu byaje birahagarara byatumye nizo projets nyinshi zihagarara ugasanga hari freinage hari quelque part mugabo ntacapfuye kuko umuntu uriga endera ugashika yego kumanaginga equipe y'abantu bafite imico itandukanye kuko nkuko bivuze benshi baba mu bihugu byo hanze hari abakuriye mu Burundi barererwa mu Burundi hari abavukiye Buraya barererwa i Buraya hari abatazi Kirundi kahima hari abahaza baje kwakira batahazi batamenyereye urumva ko abo bantu ntibabavuga ururimi rumwe ntibafise imico imwe bimeze gute rero kushira abo bantu hamwe ukabumvisha ko objectif ari imwe ko ari c'est pour le pays igihugu cabo ukarabumvisha aussi ko bakwiye gukundana kumvikana ubikora gute est-ce que birakorohera birorohera equipe yose birikira ira managinga cyangwa ira coachinga abo bantu bavuye mu Bwongereza mu Faransa mu Birigi muri Tanzania Saido akina muri Tanzania abakina mu Burundi de nabo nyene abo bantu kubashira hamwe first of all iyo bagihura canke iyo hakiza umukinyi mushasha akaza mu bandi baraho babimeze gute kugira ngo rero baze gukina bafise n'uwo mutima umwe biba vyaciye mu rugendo rumeze gute biroroha canke biragorana nakubwiye ko akazi ka team manager n'akazi katoroshe mbwa je ndashima Imana ko yampaye impano ndafise iyo mpano yo guhuza abantu abana je ndakudraze kugira uncike biragora bwapana abakobwa je ndabikora je ndanga na defete ndanga kudraga umukobwa akangutse ipoto waraje kudraga wasindraga umwe wa wundi madame nawe nyine wandraze rega urumva kutagaciye ndanga defete rero mu bakinyi donse chance kuganira n'umukinyi naronka na contact y'abavyeyi biwe kugira ancike biragoye kabisa kuko je ndagerageza kandi nge sister ngabumvisha iciza ko usanga mvuga presque nk'indimi zose igifaransa icongereza binyorohera gukomunika nabo ugasanga ndabumvisha abavyeyi rero bavutse kwa metisse abametisse ugasanga kumvisha umuvyeyi w'umuzungu ukamubwira gushikaho abakonveki ni ikintu kitoroshe hariho experience y'aba coach bigeze kugenda kureba umukinyi muri Norvege bideplashije kwa ku déplacement biroroshe masuko yanze ubwo umukinyi yarabankiye kabisa aranga pe mugabo
bagarusaga bakuvana je ndahamagara bwaje twavuganye kandi il est prêt azoza wewe genje gute ko twe vyatunanye kandi twishikiye hariye cyangwa ufise reputation nziza muri bo baraguhanahana bakavuga ati ego justement ego ni manager mu parce que nigiye nari navuye muri équipe nationale abakinyi benshi barashavuye gushikaho umutoza umukoci arahari yagenda aranyagiza ibinyoma avuga ko je nabujije abakinyi kuza muri équipe nationale ok ari fo je ukunda kubwira ngo igihugu canje shobora guhuza umuntu gufasha telefone ngo nsubiye gukina équipe nationale kwa ntahari uva bishoboka équipe yarengeye umuntu umwe voilà we yashaka kuzana amabeef abantu nazanye bose akavuga ati bagiye bari close na mutima shaka kubazana mu équipe nationale ok nibo remere twadufise ko usanga arabayinyoherinze abashize hanze azanya abandi badashoboye ugasanga tugiye turagira ibibazo bigaza turatsindwa ngarutse muri équipe nationale ifoko rabambya sari hari bose bari happy baranezerwa ebana umunezero rafise wari urengeje ngira bagerageje kuvugana na Yusufu yakubwiye uvyekeye mutima ati yabone mtu wetu kabisa sawa kwa JD supre ndi friendly usanga nda jokinga nabo ari abandi akazi umengo n'igisoda oya muri football suko fo kumenya romoma uba streets n'umwanya uko jokinga n'abantu imana bin wazi imyaka maze hanze mu mutwe uriga ibintu byinshi de muri domaine ya football narabona ukuntu baganira nabo abakinyi c'est pas les prisonniers cyangwa se abantu benshi bari marié par exemple i Burayi abakinyi bagenda kuri mu match bavuye iwabo mazu yabo bahurira muri local ku hotel bose match après-midi ubuzi barahe bagiye manyirande mwakaza muri équipe nationale gushaka umutiritinga nk'umwana ukamushira igipolisi umucunga ari atabimenyereye ivyo umva ari ibintu rero uba street ugasanga ariho abakoca exige ati gwera 19 amatelefone turayabatse mashambre umukinya yafukiye hanze gauzi ukamuga telefone yiwe nibwo buzima bwiwe kandi se umukinyi wenyene nawe natuvyara bakiri bato telefone isigari umva niyo uzogere mu bantu mwicaye nawe usakira mu telefone communication sasa iyo sasa ubwo uruje umukoje ugashaka kwerekana ko ushaka gukara telefone mu kazi waka nimuso kumvikana bagusapotinga gushikaho aho gufasha equipe cyangwa igihugu usanga muko muronora ko yaba bashaka gutsindisha ntibakore neza kugira ibintu vyawe byose byononekare hanyuma umubano wabo ko babajanye batandukanye bo hagati yabo bimeze gute ese birorosha ko bumvikana birorosha ko bubahana aussi kora ko nko evuze hari abafise level ziri hejuru bahembwa amafaranga menshi nabandi bakiri ko barakina mu makipe zishobora kwahemba mugabo bafise impano birorosha ko umwe wese amenya ati ndakubahira icuri nanje nyubahira icondi cyane gose ngira ahantu hari discipline cyane muri football tugira discipline irengeje kuko ari code penal twashizeho abakinyi munamba gusa munamba no muri staff okay hariho umwanya ukufata icyayi gufungura uje ucerewe umunota umwe bagukita amanzi tuvuze icyayi ni 3 ifoko 3 uri ku meza tuvuze ati uniforme ni rouge blanc no ukwambaye indi kurere ni fine ucerewe muri bus tugiye muri entraînement ni fine uvugije nkaje no kubwira ko amahera bamaze kunca y'amatelefone mu bisazo muri staff nje nemere gusa telefone kandi mwashize amategeko ndimwo rero abakinyi uvise telefone isonye nasize muri silence manager nkuno kwerekana formation nguse amande 130 kora telefone tuyewe twe mu nama gutya telefone ihamagara kandi ari commissaire de match amamagaye musazo je liaison contact communication byose je nemere kugwana telefone ngakwa niba gishya muri silence ikirasona bacha nguta amande kandi urayatanga tu bien sûr hanyuma y'amafaranga kenshi usanga tuyabika mu nyuma tugakoresha mu kugura utumateriel duke staff ikeneye la fois passée twagiye gufasha abana b'imfuvyi kwagiye kuri Saint-Michel kuri Saint-Michel muri Orphelina mu babikira turagura abana ibintu tubatwarira uva twavuze ati amafaranga azofasha umuntu tugenda dufasha urumva ko ari ikintu cyiza so kubahuza nawe hariho n'ikintu cyitwa ibintu vya rooming nje ndabikora ugasanga abakinyi ni 25 cyangwa 26
baje ugafata nk'umuntu nka Yusufu ahembwa 1,000 ugaca umuryamika n'umukinyi akina muri Afrika ahembwa 1,000 cyangwa 100 urumva aca amushyira muri indi esprit baryamanye urumva da balance kugira amushimugiye esprit benshi agiye baza batinya ugasanga umukinyi akinye muri Afrika akagemana na Yusufu cyangwa na Saido ukabona ari complexe mugabo ivyo turabigisha kugira bibavemo ugasanga ibintu byinshi twigisha agiye mu team manager byinshi no kubana tutegerezwa agiye wabwiye ko nkara usanga ariho tufise n'aba membre de staff bavuga mu gihugu abari usanga tugiye ahantu mugabo nambara kuvuga ko kantu abantu bagiye gufungura agafata ni serve noze ni buffet self service ugasanga isane igize pyramide je wanje ewana birambabaza ivyo bintu no kumara utusangiye muri mude gukara basha gukara jerabwe nta muntu muko muri rukana nawe gaha ufite apeti iyongere ngabo tukeduke nabagiye abaserveri babagarariye bagenda baducisha mu gisho avuga ati bagiye abantu bavuye mu nzara nibiki ni ibintu nk'ibi usanga ukurigisha tuguma twigisha urukurera aba football ahantu igeze kurumva warayikinye kuvukiri muto uraja mu equipe then uraba umurongoye equipe après uraba team manager ku bantu bakurikira football do loin canke do près wewe mugabo uyirimwe indani ubona evolution imeze gute udufite terrain imeze neza yemejwe na FIFA ifite amanorme yose international mugabo football en général mu Burundi imeze gute uyu munsi ugerageje kuraba ikintu kuko c'est vrai uyu munsi twatsinze Chad twagiye twatsinze ama préliminaires baja muri mu bayita gute ama présélection amapule hanyuma après habe kane après hazoba coupe du monde habe shane n'izindi kurumva ntibigarukira juste gutsinda ama préliminaires no ariho evolution nini cyane nimbere kutuja muri coupe d'Afrique tuja muri CAN twafise ikibazo cha staff hariho le principal Olivier Mutombora akafise umu assistant umwe umukocha wa Nyego umukocha wa Nyego niwe araba n'ububiko yari kit manager nanje manager twari 4 n'abaganga umuganga n'umukine ngabo uno munsi two turavugana ibintu byaragutse udufise staff abantu 13 byariyongereye 3 voilà ari mugasanga ahantu badutegurira ni standard ya VVIP ya bisi yanyu nayo yarapfugishije abantu sina bisi gusa ubu kera twagena mu hotel wayabaye mugabo ivi ni ma 5 étoiles Berere Crêpe du Lac urumva ko ari voilà ni local golf agaciro uva gushimira indongo zacu baritanze baratahuye zagaruke juste kuri terrain baratahuye ko ibintu twasemerera twavuga parce que équipe rwitegura mu mutwe si kuri terrain gusa honyene ushobora gufata équipe uryamike par exemple nko mu Kamenge cyangwa équipe adverse yashikiye kiri garden muzobatsinda gute bazo bagamye neza bo deja mu mutwe uryama neza ukarota neza voilà nivyo so ariyo préparation utangura hakiri kare nabigira vyonyene biratira meme n'aba multinational twotarondera barabwira ati mbega ubuzima hari ani gute dushizeyo ka equipe nationale uwose bagenda basarutinga na fois passer mu kinyambia ati manager pour la première fois sikamata mkono ati uratutia standard y'abatu bagulaya musigiye tumeze wese bien ngema 5 étoiles gitanda kingana gutya ati ke ibintu byose wiga ati ziza kandi samblage nico gituma bama bandira je ngagenda imbere kurondera ama hotel parce que ngize bibi nje bica bijako namakosa yanje voilà je voilà so nico gituma ngenda karugira banzi standard ivyo staff coach akene kwa coach arama tash ati turakene hano hariho gym hariho piscine hariho bain kwa hariho bain fo bakora hano bashema barafu akinyi bakajamo kategura itere zimeze neza standard yo muri Europe urumva ubu ibintu ni
wararaye. Genda kubaza ikibazo kiri un peu difficile, sinzi ko ari un peu difficile pour moi, gishobora kuba coroshe kuri wewe. Mu myaka 13 umaze uri manager wa equipe nationale intamba mu rugamba, entre-temps umufana, même si ntaraba football ndarengeje, ntaraba football canke ntari cane gose in the sport, at least ndeje ndumufana w'intamba mu kandi abantu bose n'abafana b'intamba mu rugamba, naho ushaka ko utari udakunda sport. Nubwo utabo birimwo uravyumva ko ari ibintu difficile bigoye parce que ikintu gihurumbirwa n'abantu benshi kiba ari ikintu kigoye ku managinga, kiba kirimo n'ama challenges menshi. Uramaze guhana challenge igutuma wumva ushaka kuva muri football? No. Jamais. Kandi bwo ubuzima bwanje nkunda. Kandi je ndi ngwanye. Je ndi umuntu shatse ikintu ndagishikako. Iyo ni ingabirano mfise. Ini kese yuko nawe umbwira ati shaka gushika hariya ndashikayo. Cyo bituma muri dream yanje na match amicale narondera. Navuze ni abantu ari abakinyi batarashika muri Europe. Zorondera match zo hanze zokine hanze kandi abishitse. Urundi bwaje hanze twaraje gukina za Turkiye, za Indonesia, za Bangladesh. Ino byinshi narondeye ugasanga abakinyi ubu ari gwambye ati amze tuwe majum gabo rero ibintu vya majum navyo urabizi. Urabalance karaba equipe abakinyi ufise abani baza nibazosura inyuma. Ukatusanga ari mu match menshi hanze gukinira mu Faransa, mu Birigi, mu stade hariya mugabo ugasanga hari abakinyi benshi baje batosura inyuma cyangwa na staff. Uva rero shaka ya reputation ko yononekara. Hariho je rero ibintu mwanumviza mbona biranwengeje. Abajournaliste ba sport iyo bariko baragira ama commentaire kuri sport umva nyene bana bagira commentaire comme si bari kuri terrain canke ujya mukinyi barana bagenzi bana banaryamana mbese mu mutwe we binjiye niyo bicayeyo. Je ko ntari umuntu wa sport cyane hari gidefa bintu nza mugamura mbona abantu bakunda sport babikunda kuya nyene. Mugamwebwe muri football yo muko mumva ama commentaire y'abantu bagira kuri side ari kwambara kujya oyaha Yusuf Nyagentero kuba ari katambuka kujya kuba yirutse hajya hanye kumva ikinyoro kumenga bo musunikira muri ngo yangu ugiye mu gardien uno munsi ngo hari ahantu yasamaye yari kubigira ukunuku urumva bakaja muri place y'uwo muntu reka rakina kugira bamubwira ukuntu yari gukina. Mwebwe uriko bira muri mwebwe mwenyene ama commentaire nkajya muyaganira ko gute muyavuga kwiki, est-ce que biri approprié aussi canke des fois ntibibacene ko ari usanga umukinyi yari yatanze tuskira muri terrain yakoze uko ashoboye n'ingufu zose muga bikanka kora kumva uri kurakina haba ari gutsinda no gutsindwa bikanka iyo hace haza ama commentaire ari nkayo mu gihe negatif ku mukinyi bana bakamumara ko nk'isaso kuba bariko baramuponda bako baramuvuga ukuntu yakinye nabi kuntu ari we yatsindishije umugwi hagiye banavuga ati ngo bana ngujya ngumwe nibasunga yatumwe dutsindwa mu vyakira gute mwebwe? Urakoze cyane gose ico kibazo ni ikintu gikomeye ngira na coach arafa passer muri press conference avant match ya Chad yabishuye kwaza aba journaliste aho baje ibikibazo bidatawuritse arabishura ati mwe eske mwe muri abarundi ni muri abarundi mwe murakunda igihugu cyanyu naca mukunda ariyo ibintu byadutse muri minsi wamesha makuru wacu bigize bakabizi sinzi ukuntu vyita mugabo wambabarire kuko parfois ariho amaranga mutima gutwara n'ishavu kandi bikababaza. Nubwo mbere byo ndabona mu Burundi abantu bararondera ineza y'igihugu ukarondera umunezero w'abantu bose hariho abiyita bakunda equipe nationale n'abarundi n'ivyo byose mugabo aba mbere bagira ama critique atafisa hagaze. No exemple nka equipe ya Faransa ifise abatranje benshi ngira mubora ko aba black gusa abazungu araryoherwa bari ko atsinda ibintu vyose. Twebwe ona yese kurondera aba international bavuga ko badafise amamuko y'abarundi batavise ibintu vyose n'umukinyi akina muri Europe ameze neza yiyemerewe nyene atijesha gukina Burundi hanyuma arahari mugabo samama yabaye Burundi ararongorwa agenda hanze umwana aranzika ati jewe bimeze ukuntu je vais jouer pour le Burundi na équipe nationale d'HM mugabo hariyo abagiye bajamo ngo ubundi bwakina na Chad
bazotwita forfait ibintu ugasanga kesho ugarutse kurya muntu wenyene aho kuryoherwa ati reka sana biraca intege kubera effort tuko turakora ntibabibona tutwo umuntu arakina cyane arabizi yari gukinira son pays mbwa yitangira akenera Burundi aho kuryohera abarundi bako baramuponda bose twagiye kwina muri Bahrain uzemo abafaransa les Brésiliens abantu bose Indonesia aba Indonesia nk'abashinwa bagufi ngafise abongereza twakinye nabo twabonye ibihugu byose biratanga ubwene gihugu ubwene gihugu bakaza bagafasha igihugu abandi bantu sizi ko ari kwanga je nababwiye nimba mwanga staff okay staff irafise igihe manda yawe kagenda mugabo muze mwanga igihugu cyane tusaba bikora kora igihugu tubikora kora igihugu gitera imbere turonke abakinyi beza dutsinde nk'ibindi bihugu byose bakora on a joué avec Tchad sélection ya 28 barafise 4 seulement ni bari original ya Tchad abandi so de Camerounais Burkinabé anu bose ndabikoreka ngano ku telefone nagize ama research namaze umunsi wose ndi kuma transfer market yabo gira nkandika nkano ibintu byose ogia bose baranse naturalisation mga barakine Burkina nuze Tchad les Tchadiens bari happy nabo bakinyi bakora bafasha mugabo twebwe ari abantu usanga ama commentaire je ubu no ma groupe mention yavuye mu sport kwa uco umva umutima mubi kora wakoze akuvuga merci wagerageje je de déplacer nkagenda ngukosha ushima ni bandu yarukundiye ni déplacer mu buryo bwanje ukicara n'umuntu ukamwumvisha ende oseme d'accord n'umukoca ati sawa umuntu araje aho kumwakiriza yombi abandi bantu mukamwakiriza amajambo sinzi amakirisi atagira umutwe n'amagu je nibaza ko iyo ngendo twoyihindura vraiment nimba bumva ko bakunda igihugu bakunda iyo inamba yacu utubazo ngutwo niba tureke kwera amategeko turayazi sinibaza ko amuntu adusubira amategeko voilà nimbere ko tumukinisha turaraba ingaruka icya kabiri inyishu turonse ivuye muri FIFA cyangwa CAF ibintu byose nituri obligé kubitanga mu social media cyangwa kugira mu journaliste amenye ivyavuye muri iyo ari ibintu vya confidentiality ari ibintu bitaja hanze voilà mugabo rero kuri ufise micro ushaka kumvisha abanyagihugu bato kandi besha gukurikira ugatusanga twebwe badufata ngo turi abantu babi tutazi ibintu abarundi nta football bazi ko kiba kinisha abanyamahanga kandi abarundi bahari hamo kavuye umuntu akubwiye ngo turabanyamwuga bato abanyamwuga abiza abanyamwuga ko atafise umwuga umva aducafuza nyera katurangiza mugabo karaba afise hano avugira afise micro mugabo tugiye muri reality ukaja kuri plateau abantu umenya uweshe bwiwe ni unagira kuko iyo ukurakiza abantu ikintu kidahari kandi n'Imana irakumara amaza je deja muri tournoi international de Burundi bakina basket hakina abazungu benshi ariko hakina abazungu benshi baserukiye Swede baserukiye equipe y'abarundi yo muri Swede hakina abazungu 100% ata Jean Pango mu meeting wiki umuzungu jana kwijana ariko hariho umukinyi wo mu ntamba ngo umuzungu cyangwa no mu meti umetise unga mubiri yego Marco Emanzi mama we no murundi kazi I'm so sorry me I don't know abakinyi benshi twa Marco Emanzi hariho abantu bambajije turatubariza manager ati ni kwe katakinyi muri iyi match ya Burundi na Chad well Marco Emanzi yagize ikibazo c'imvune nkimwe Yusufu aheruka kugira imvune gusaba kwicara nk'umwaka udakira bamugiriye operation no munsi nahise ko nja kumuraba kugira baziko nari nakubwiye ko nshaka kuja kumuraba genda muhe imisuhuko ko ande mu Birigi ubya no mukinya akundwa cyane n'igihugu kandi n'abakunda mukinira equipe nationale umva nivyo mu Kinege mama no murundi kazi yego so pani we ari mu Bengo yego okay tumukizi arumva Kirundi myaka maze za kuza sometime ayimenya ko tumuvuze ngo yazogira ama recherche komenge turamwifurije imisuhuko akireve ubwa dushoye gukira muri kane kwa tuzojaye naco kibazo nagenda kubaza ubonye abarundi bararyohewe antuka nubwo habaye ama explosion ivyabibagije ko batsinze baraye batsinze Chad kandi bifuza ko gutsinda no mu mapool no muri ama preselection n'ibindi byose bagashika muri kane marabijeje
niyo objectif niyo numbero iyo ugiye mu rugamba iyo ugiye mu rugamba mugenda mu rugendera intsinzi mufise iyo vision mukeneye so objectif yacu kwa Coupe d'Afrique izobera muri East Africa urumva niyo munezero dushaka guheza abarundi hanyuma abarundi bazoza ari benshi kuja muri Coupe d'Afrique ari abantu babona nka dream kuja muri Coupe du Monde kuja muri Coupe d'Afrique kuraba so nivyo tukeneye kugira abarundi bashobora kwideplasa kurabana Coupe d'Afrique izo iri kurabera micungararo akandi kabazo nange ndakibagire hariho abarundi nkuko bivuze abakinyi no batahura nk'umuntu kubera ko umuntu wese araba ati mbega nunguka iki c'est vrai turakunda igihugu mugahari bivuga ati none mfise umuryango mfise abana canke mfise amaheve nifuza gushikako akavuga ati aha nkiniye uburundi noronka ibi nkiniye iki gihugu noronka ibi ugasanga hari abaprefera gukinira ibindi bihugu nk'ugasanga aravanze nk'uyu avuga ati amahirwe menshi ndayabona mu Bubiligi kurusha kuyabona mu Burundi nk'abo we nka manager est-ce que urahora batahura canke uragaragaza kwa convaincre ati vous savez comme ça Burundi kunuko canke batahura ko umuntu wese nyene atari decision yoroshe gufata iyo ni challenge nini cyane mu kazi rero nceje kuri ivyo n'abandi batazi ivyo bintu bamabumva hariho question y'ibintu bagira bamabiyumvira kuvya equipe nationale ama equipe nationale yose is the same nta mushahara batanga nivyo yes nta mushahara batanga ni akana Messi ntahembwa muri Argentine oya agari bahembwa n'ama equipe yabo afite abantu bavyumvira bahembwa n'ama club bakinamo bakorera c'est pour la patrie voilà niyo difference rero abantu baratahura equipe nationale gusa muri Europe barafise honneur baguhereza ugasanga ukishaka kuja muri local bakunki umushoferi Mercedes aje gufata hotel nziza famille yawe ikaze gakuraba bien n'utwo tu avantage mugabo nta mushahara uhembwa ubwo usanga ugiye muri equipe nationale niyo honneur gusa guhereza umuduga mwiza umushoferi aza gufata akagusubiza muri wanyu mugabo amafaranga muronka ni muri equipe yawe mugabo twe muri Afrika no difference uje muri equipe nationale uronka amafrais d'émission ukaronka n'amaprime ibura yasuko mugabo equipe zabo zikarifika muri Coupe d'Afrique cyangwa Coupe du Monde abaronka amabonus amabonus nyiraboneka par rapport mugabo also agiye uyumvira uti ndindiriye kuzokinira equipe nationale y'abazungu ugasanga imyaka iri kujana okay wakinye equipe nationale y'u Burundi cyangwa ikindi gihugu kiri musi y'u Burundi arico bita transfer market ira marka combien de nombre wakinye equipe nationale mugiye ushaka kudandazwa nk'abaje tugiye muri côté kudandaza rero benefits usanga baravye combien de sélection officielle equipe nationale ikudugriza valeur rero yuko asigura umukinyi byose imubwira amenye difference equipe nationale zose nico kimwe kandi ubi proud vraiment kandi ndagisubiremo n'abafise abandi bana abavyeyi nuko abana banyu bakinira igihugu cy'amavukiro kuko kuja gukinira igihugu twaronsemo impapuro terere nindi we yo guterera igihugu voilà kandi sometimes n'abazungu agiye bakukoresha rimwe ukibria yego utari kuri top ntibakuze wapi mwatwebwe urakina ejo kagira ingorane igihugu cyakumenya bakakubakira akantu nawe bitarashika mugabo usize souvenir yego sha mugani wa umuntu ati kwe mwidogo twidoga ngo Burundi ngo buzibi ngo Burundi bugizibi tubikore ubona ko hari ikintu ushobora guterera mu byo ushoboye cyangwa iby'Imana yaguhezageje nk'ingabirano genda ubikore wewe urumva ko hari umuntu ashobora kuba yarakuriye mu Bubiligi yavukiye mu Bubiligi mugabo akaja gukinira gigutige atazi atirigira jamwo gusa kubera ko afise amaraso yacu canke kora kagikunda urumva ko twese turafise aho dushobora guterera igihugu cacu c'u Burundi ego manager mu kubasezera ndabizi ko muca musubira muri Alemanya yes mu Bwongereza hanyuma mugaruke mu Burundi ko mundo ndazi ko mukunda ko haza kenshi ku bantu bakunda football bakunda umupira w'amaguru papa wanje arimwo kwanje akunda football cyane hanga ni impamvu ntayiraba cyane kubera ko umuvyeyi wanje yaravye kenshi ndayirate biramvamo ni kiye kintu mwobwira abakunzi ba football
kubw'iterambere rya football kugira ngo bumve ko mutagenda musubira inyuma cette fois-ci mugomba muduga nimba ari ukurondera abakinyi bashasha bagezweho namba ari kurusha kongereza uburyo namba ari kongereza indi terrain pourquoi pas batwemera terrain d'Igitega avyumvise ni mwebwe muri ndani ni kihe kintu mwobwira abakunzi ba football kuko nibaza ko navyo nyene bizomarka na parcours yawe y'ubuzima kuvuga ati manager Mutima hariho ibana parcours yiwe yaramarse changement muri football y'u Burundi. Kwanza reka ndabwira umugani umwe bavuga nawanga konka nyina ngo bwa mahere ubwa mbere kwanza twese twivuye mu gihugu cyacu tugikunze sivyo jewe nyene cyangwa Sangwa Patrick cyangwa President Manarex cyangwa Très Honorable Reverie bari muri football cyane sitwe tuzotanga umunezero n'abarundi twese gushira mu ingufu hamwe dushize mu ingufu hamwe twese byose bizoshoboka yego urumva natwe namwe mwese namwe abamenyesha makuru mudufashe tubumwe dukunde cya gihugu ntitube negatif nawe ibintu byase tutera intege ntituce intege abandi bantu urumva kubera umuntu wa mbere ababara ujya mukoca abafise igya knowledge yigiye aba yashizemo effort nyinshi atagiye amategura umugwi gutsindwa bibaho ari gutsindwa gutsinda kunganya byose muri football birabaho urumva objectif tuba dufise mu vyo aba yarasinyiye mu munezero mweze umunezero abarundi mugabo n'Imana urategura Imana igashira hawe mugaca no bizeza turi mu mugambi mwiza turi mu nzira nziza Imana idushoboje niyo ntumbero nibaza ko abana inshallah tuzoshika ku ntumbero tugiyemo kuko umuriro turi ko murindi turi ko akanyuma karahimba go vraiment yash akanyuma karahimba je nibaza ko ari ico nanje no shimikira ko twese biraturaba kuko nibaza ko n'abakinyi birakorana na mental iyo babona bashigikiwe cyane n'abarundi baragira ko haje kuvuga ko barakorera igihugu kirimwe abantu bashima kirimwe abantu bari reconnaissant rero twese dufatanyije hamwe je nange ndaterera isima suko nkunda football ubwo navuga ati nterere igihugu niba hari ikintu bizomara duhera duke twanje dukeye uzi uvuze vy'umunezero twego tugira match ya Chad turi match ari amatike Bujumbura match turi yari yaheze ubwa mbere stade yuzura abantu tarashika ni Bujumbura batarashika Bujumbura twego twarondiye amatike staff yego twaramagaye kugira twike twaramagaye kugira tugura amatike imiryango n'abagenzi babwiye amatike yaguzwe yose umva kiya kintu conye ushitse kuri stade ya Mbiasa ari hari bigiye birapusa agiye bavuga mufana umukinyi wa 12 irafasha umukinyi kwitegura mental voilà urazi twagiye byose twaciye muri challenge nyinshi twamaze imyaka myinshi tukirira hanze tutakiri Bujumbura vyatugora kare periode igoye cyane abantu bibagira iyo periode yose mugabo ico twiyemeje amadefete twaronse Bujumbura wagiye kuhagarara c'est stade nziza yemewe c'est ambiance c'est abantu benshi abantu bakunda football aussi voilà bakeye ubonye baza babereye baza bambaye banshoreye imipira bero baza gukora groupe za animation z'Igitega ubu bamarutse ko bavuze ko mai we focus waza kuri stade aro ambiance hagiye wicara hagiye gusukumva gusa ngomari je urumva nje kuri stade kora ko ibintu bya football ntayimenyereye je mama mvuga ati je nshaka kuza gushigikira equipe za gutsinda mugabo bien sûr ari ma equipe yo mu Burundi nyene me usanga amaso yanje yose ariko arabafana abari show babaje ebana biteguye gutanga show ku buryo n'umukinyi hari yavuga ati tukwangire show rabe je nabonye twashikiye kuri Cape Dirac tuba kuri stade groupe y'abafana bashikanga ijana barenga kuri Place de l'Indépendance bazi rimwe bafite ingoma uniforme bakadugira kuri stade defile kwanza ndenze ushaka kwitere umva banezerewe bari munezero abarundi tubabwire ko akuniko wewe n'uwo muti dukoresha mu Busanza kora ko igihe cyose habaye match nk'izo abantu bakaza ari benshi dutsinda twakoresha imisi yose umvise hariho match ngiribe mu Burundi equipe niyonka muri benshi kora ko igihe presence ira bazi bafite umutima w'urukundo ariyo abaza bahigira baje gupinga bashaka gusa ko equipe itsinzwe ivyo vyama vyabaye yego gute abirahari kandi barahari yego bavi wabo bakaza kuri terrain yuzuye kujya baje kuraba ko intambitse abo ni basazi
jera kuri tele ahubwo nagiye kuvuga kambaza nabonye bisi zibiri z'abarundi bafite amadarapo ya Chad abacadi bo bari amatike bakabwira baze kwankuraja Chad nawe baba bahaye amafaranga franchement ndagisubiremo ibintu biteye isoni nukuri urumva boza akavuga ati twe dusinzara dufashe iki niki mugabo kuza gupushinga abandi bantu bwa dutsindire iwacu. Abandi bagiye gutera amabuye equipe nationale y'u Burundi ko yatsinze Chad namwe mwagiye gushigikira iyo equipe yatera amabuye equipe yacu kugira ngo rize gutsindira. Ngira vraiment iyo tuko turaje quand même ni si bisi zibiri kwa stade ari est-ce wewe Bujumbura abacadi uzi bangana uko wayi Bujumbura abahari Jera natangaye ndabonye mbonye iyo bisi zibiri ziri hari canke bahamagaye bagiye ba West bo bwiza bo muri Mali c'est pas les Tchadiens non bagiye n'abakopera n'abaja mu rofa nk'ubu n'abafana bisize n'amarangi bafise n'amadrapo c'est le Burundi twabonye hano bashikiye ku hotel ya kuri Bele batubwiye ko bagiye babagurira amatike hari umuntu yazanye amatike hari system abantu bagura amatike ya moshe bakajya kuyadandaza après menshi bagiye kubadandaza ati tose groupe y'abantu bashaka kuza kwashigikira bakomendura Chad abantu barasaba none ko byaheze n'undi watsinzwe mwakora mwimaramarije ubusa birababaje vraiment bimaramarije ubusa iyo ngendo ifoko yagarara kabisa nukuri turabarundi twese dukiye gushinga uva mu dushe kuduza iyo fierté y'uguca cacu kubera ko hatsinze intamba abatsinze Burundi abatsinze abarundi bose ni fierté kuri twese rero uwo muntu bayimva bemera kwishira kuri Ekar musana tuzomushaka tumujare ka ugati wewe kudashaka umurundi sigara ngaho mugayini ntacu manaje reka ndagushimire cyane kandi ndabashimire cyane kabisa kuko niziteka rugambaye dukorana barambura gusama abana amafreshere kuri televiziyo yawe naje ko nashikiriwe ko washikire mungira nje muri sport ukoze wagacisha ni sport yanzanye mu bigi kamwe murumva uninjeri wa mbere tuvuze ibya sport oya ndumvise natanguye basket kora basket nibo bantu wewe umaze kugira ikiganiro na basket ni waje ntiwabonye ko narifise ama microphone n'amaka ama football nane sinzo nije bayi wa mbere yego football wa mbere kandi ndakugura inzira in Jesus name amen ngira ndonke namugo n'ama views menshi ndagusengera abantu bose tous les stars hallelujah urabaza cha muri televiziyo yawe hallelujah wa sport aba sport nzobakira nukuri nzobakira twebwe nukuri ntituvyemerewe no muri linye yacu tureme kuja muri sport mugabo ne kora nyine je ntavyo tuzoye kwigisha amakuru ko abahari kandi abafana banje cyangwa abafana bakunda sport rero bakubacishizamo nk'abazana nurarongo wa Chelsea bate kibazo mazo cyo gutwara bande bantwara ugiye muri football uzoronga abantu basobanutse saze urose umuntu agutwaye agira bene nka Kidumu arambwira ngo bagiraje kundonderera umugabo unje kumurondera muri football sukurondera en fait yese baza ko umuntu arondera undi muntu oya mugabo ariho ikintu bita ndazi umunsi umuntu ushoboye gushika shagura n'umuntu ugasanga murahujije muri sport muri football muri emission gutyo ugasanga uye n'umuntu arakwatiye nawe ugakwatira ugasanga niwe ngoma simaka muri sport muri football ivyo ndabwiye mbwa muri football ndaskora zo mukuru hari amachance abantu rero bakunda football ebana mubandanye murabiye emission kugira ngo mundu gike muri football naho ngene ndajayo kenshi ama commentaire uzombwira commentaire ko bavuze vraiment azokubwira ati ebana hariye nyene abari yonja yo mana bazabambana kuri terrain bavuga ngo ngiye kurondera umugabo ndago kwera uri mu kazi vraiment ibiganiro byawe baziko bishimwa je natanga ahubwo ejo mbona abantu bose ubwo superstar mimi watu wananipendaga tu c'est la grâce voilà yo grâce rero uzoronka kunuze umugisho uzobona muri football Siago chiuronga mu adazi. Wako wa maisha. Wangu wa maisha mu sport. Bon, ahari hose tuzohura umunsi umwe niyaramuka hari. Adahari naho misi na problem. Mugabo ntacu. None ndakubaza ikibazo wewe nushaka kubaka manager. Si emission imeisha. Si emission imeisha lakini manager. Oya ifuko tutatugira muri muzee. Kwiki mudashaka ko bazire bateri mu mahoro. Ari bakanywa babo bacagira.
iyo ugize emission mushakubwira akanywa babu nanje ndakubaza no ushaka kuzogwambana n'ikara oya mfise abana babiri okay ugira abana mugabo ifu kufise umufasha ku ruhande igara bibiri rabivuga amen ifu kufise umufasha ari yagufasha ndazi kuri ngambwa wagatsima abana mbwa ufise undi hariya abako ubuzi ko ufise garanti ata problem sawa basi si uko manager nakubali unakubali namye ko ibyo uvuze batavyanga nisi ni manager navyemeye abakunzi reba football mwagiye no kubona manager kuri 7 vibes nkeneye kubona amakomentari yanyu menshi nkeneye kubona si hari wazo ntamubajije no kuri muzi kumbora gose mfashwa kubona nabise makuru make ya football mugabo nima yari my journey yari parcours yiwe iri related na football maybe ko next time nzoshaka kuba nfise makuru menshi ya football hama duhuye nkamubaza bya football vyinshi mugabo nagerageje kuvyo kuri capacité mfise ku makuru mfise hamugabo yereke gusa ubuzima bwiwe mwumvise ko atagiye gose kuri ubuzima bwiwe nubwo hagiyemo na football rero akaba ari ibibazo ntamubaje muze kumbabarira mugabo mushaka kwibaza mu commentaire comme ça next time duhuye ayasa kwishira ubuzima bwanje twabuvuze ko kora twagiye kuburi related na manager maybe ko next time nagusanga yuki tuzokora aya nuzobona vyose ubone ivyo nkora ubone business zanje cyane winjire ayo abantu bavuga utuntu we tomato nimesikia tumoya ture tugine ifo nifike kule muone manager ndandabereka manager wa UK uko nabameze abantu bazi manager kuri terrain ari yambaye kabutura n'amajezi ubwo ari bavuga ngo umwami wawe ni yemegwa rero ifo ko nzobereka manager wa UK ringe nabameze uri hahandi Kilimanjaro ndo umuntu ndi humble sana humble cisha bugufi ngani abantu bose uwo ashaka gusanga ndi Bujumbura nkashaka vendredi nisokanira naba nibidoma vyo mwibarabara je negira umugiza kwirira nabo ugasanga nicaye nabo njo bana nabaki unabarikiye maisha yangu nifu iwara hawe ni manifo nawe ko utanga ubera umugisha abandi no kuri naca gushimira abantu bose ravye kino kiganiro manager thank you so much kuri kino kiganiro mpaye je naryohewe antuka namenye makuru ya football ntarinzi natwa n'abandi bantu batahora batazi makuru ya football bamenye ubuzima bw'intamba gatoya je mbaze vraiment akantu kamwe kamatsiko mugane wanyagwana agakeso kamatsiko sasa i Burundi abagabo bahari imubiri sasa naruwatse nawe kuncika none reka tubireke sivyo tubirazi ni jewe nahisemo kuba celibatere soko abagabo barahari mwenye atakubakia celibatere urabenga rero oya simbenga ndi muri pause Mnashaka kugira pause mu mahoro mugabo. Mu mapose, uri mu mapose. Hapana mu mapose. Muri pause. Uri pause? Tuna niko napataka. Turi Gia osama deception mesh. Njo hivi. Sijaji. Man, ageraje kumavi. Zagusengera. Thank you so much. Zonga uzoguha umunezero. Amen. No mwagezi wawe ko bariko bararogogwa. Bari. Babandi. Reka twenta ivuga byose. Maradona ndagushimire cyane mwakoze cyane. Mwakoze cyane. Muri kino cyari kiryoshye narabyo ko atari inkuru. Donc twabanje turavuga parcours ubera yaragiye mu nkuru bwazokoresha Sarenje namusanga UK. Very very soon inshallah. Ndazi Bujumbura muri studio yawe. Why not? Why not? Ego, reka ndagushimire cyane. Kandi ndabashimira nanje. Ego. Abakunzi ba Viber. Ego, turabashimiye ko mwadukurikiranye no kuri mani wahezagire cyane, mukaba mwaryohewe, ni kwa kundi nyene partage emission ku bantu babiri canke batatu kugira ngo ntibisangize umunezero ngatwe turakundana. Urumva waryohewe n'ikiganiro ugiha abandi bantu canke batatu kugira ngo nabo nyene bashobore kubona ibiri ko biraba. Turi mu bubiri nk'ibisanzwe. Mwamaze kumenyera ko ndiga mu bubiri abanyaburaya abifuza ibiganiro ni 61 899 583 ndacaraha abifuza ama publicité bari ngahe buraya nimero niyo nyene murashaka kuturondera tukabafasha mu gihe tukiri ngakwera ko emisisi myinshi kandi nifuza ko no vino na maximije abantu bose bifuza guca kuri 7 vibes. Ndabashimiye gose naho utaha mu kindi kiganiro. Bye bye. Siren Vibes TV.